Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ntombonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, aho muherereye hose rero yo bari nga mu gihugu c'u Burundi mu buraruko, mu buseruko, mu burengero, mu bumanuko n'abari hanze y'imbe z'igihugu c'u Burundi, mwese mbahaye kaze muri ano makuru tugiye kugaruka ku mpinduka zihejeje gukorwa mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Dr Thaddée Ndikumana niwe agiye kurongora ibiro vya Angelina Ndayishimiye, akaba asubiriye Dr Jean Bosco Girukwishaka. Ibi tuze kubigaruka ko mu buryo burambuye. Kuva Uburundi bwikukira, Angelina Ndayishimiye niwe mupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi wenyene yahawe ibiro, abakozi n'amafaranga y'igihugu akoresha. Itegeko rya President Ndayishimiye ryo muri Kigara mu mwaka wa 2021 niyo ryashinze ibiro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bijejwe iterambere OPDD Burundi. Ubundi uyu mugambi ufatwa nka bimwe mu bisata bigize ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ivyo biro bikaba bitwagwa no bita secrétaire exécutif, umunyamabanga nshingwabikorwa afise igihagararo n'ubundi kingana nica abashikiranganje. Uyu Dr Thaddée Ndikumana kandi afatwa nk'umwe mu bazibanga ry'urupfu rwa President Nkurunziza, naho we yari umushikiranganje ari mu baganga kandi bagumye iruhande y'umukuru w'igihugu kuva yinjira ibitaro. Natwe turashoboye vy'ikarusi gushika asandavye kwigenekerezo y'umunani ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2020 nk'uko abakurikiranira hafi ibikorwa ndetse n'amakuru mu gihugu c'u Burundi babitangaza. Bamwe bati ingese yo bari kumushimira canke nuko mwizera bushasha. Iki nico kibazo benshi bariko baribaza inyuma yo kubona rero ikete rigena mu babanga mashasha Dr Thaddée Ndikumana yahoze arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihe yari yavuzwe cyane mu inyuruzwa ry'amafaranga menshi yagenewe kugwanya ikiza ca COVID-19, amafaranga yari yatumye kugwa mu mabanga. Umukuru w'igihugu Voice Ndashimiye yaganye Dr Thaddée Ndikumana mu kibanza c'umunyamabanga nshingwabikorwa mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nk'uko bigaragara mu ikete mugena ryuno munsi igenekerezo ya 2022 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ivyo bikaba kandi vyatumye benshi baza nimba ari ugushimira Thaddée Ndikumana canke kumwizera bushasha. Ibi turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ku buryo burambuye. Nimuge kandi bamwe bavuga ko ivyaraye bikozwe na bamwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu biteye isoni, abanyagihugu bagasaba ko bishikira umukuru w'igihugu. Nkuko amakuru ahejeje kudushikira ejo hahise kugenekerezo ya 21 Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2024 hagati y'isaha zitatu murantunge hagati y'isaha 9 n'isaha 10 z'umurango, abakozi mu biro vy'umukuru w'igihugu Voice Ndayishimiye bari mu modoka zibiri yase na double cabine, bari bafise imbwa zambwa bivugwa ko zigendanira abategetsi canke se ziba zibacungera umutekano. Aba rero ngo barashitse hafi y'ibitaro bikuru vy'intara ya Muramvya mu irembo ry'ibitaro bavuye Gitega, bace bahagarika imodoka goparika baca bavamwe bagenda kwihagarika gusoba canke se gusoba hanze yaho abaganga baba muri home hafi kandi yaho abanyagihugu badandariza utwama. Abakozi bato bato bakorera kuri ivyo bitaro, abatravayeri baciye begera abo bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu babwira ko bagize nabi, bari kuvuga bakabereka aho bihagarika. Ngo ubwo nyene rero nibwo baciye bafata baba travayeri barabakubita cane, bongera basokorora inkoho ntonto zizwi nka pestori bazibasongesha ko bongera bazibahondesha bababwira ko bavaho babishi. Abanyagihugu barakungeye ari benshi, abakozi mu biro vy'umukuru w'igihugu ngo baciye batera ubwoba abaraho ko bihenze bakabivuga bazibonera ko. Nibwo rero baciye buri izo modoka barigira ataco binona bagenda baratwenga bimanukira i Bujumbura. Ni mu gihe abo bakubiswe bose ngo bariko baravurirwa n'ubundi ku bitaro bikuru vy'iyo ntara. Mugafashavu kenshi rero abanyagihugu bakabasaba ivyo vyaraye bikozwe joshikira umukuru w'igihugu Voice Ndayishimiye kumbura akagira ico ahinduye kuri iyo nyifato y'abo bakozi arongoye canke akabafatira ingingo zibereye. Inyuma yo kumva ko ari bihanganga ariko bakumva ko ubwo buhangange bwabo bukoresha bakandamiza abanyagihugu bato bato. Aya nayandi rero tugiye kubashikiriza arabana n'izi mpinduka zakozwe mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utocikanwe nadushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mbaye kaze mwidonido yano makuru.
Dr Tade Ndikumana niwe agiye kurongora ibiro vya Angelina Ndayishimiye, akaba asubiriye Dr Jean Bosco Girukwishaka. Kuva Uburundi bwikukira, Angelina Ndayishimiye niwe mupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi wenyene yahawe ibiro abakozi n'amafaranga y'igihugu akoresha. Itegeko rya President Ndayishimiye ryo muri Kigarama mu mwaka wa 2021 ryashinze ibiro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bijejwe iterambere OPDD Burundi ikaba ifatwa nka bimwe mu bisata bigize ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ivyo biro bitangwa no bita secrétaire executif canke se umunyamabanga nshingwabikorwa afise igihagararo c'abashikiranganje. Dr Jean Bosco Girukwishaka niwe yahora arongoye OPDD Burundi kuva mu mwaka w'2022. Guhera uno munsi rero Dr Girukwishaka yakuwe muri ayo mabanga asubizwa na Dr Tade Ndikumana yahoze ari umushikiranganje w'amagara y'abantu mu nyuma abo umushikiranganje w'abakozi ba leta. Tade Ndikumana numwe mu bashikiranganje bari batonye mu mpera y'ikiringo ca gatatu ca President Nkurunziza. Uyu kandi akaba ari no mu bashikiranganje batanu gusaba Nkurunziza babandanije no muri leta ya President Ndayishimiye. Aho muri Nyakanga umwaka w'2022 Tade Ndikumana yakuwe muri leta inyuma y'ikomborwa ryohoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, kuri ubu abarizwa mu ibohero rikuru rya Gitega Arengiyome Bunyoni. Tade Ndikumana na Jean Bosco Girukwishaka aba bose bafatwa nk'abizigirwa bakomeye ba Angelina Ndayishimiye, abagabo basanzwe barakoranye igihe kitari gito. Jean Bosco Girukwishaka yari umuvugizi w'umushikiranganje mu gihe Tade Ndikumana. Igihe cabo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu cavuzwemo kurya ibiturire mu gutanga akazi muri ubwo bushikiranganje n'andi manyanga akomeye cyane, harimwo nk'urudandaza rw'ibiyayuramutwe rwavuzwe mu isharamwe Pona Pharmaceutical ku ruhusha rudasanzwe rwa Tade Ndikumana. Ibi navyo byo muri Pona Pharmaceuticals tukaba tuzobibagarukira ko mu yandi makuru. Abahinga mu vy'amagara y'abantu bavuga ko Dr Tade Ndikumana yahemukiye ngo Burundi mu gihe hatekiza ca coronavirus, yaranyegeje ibitigiri vy'abahitanywe n'iyo ngwara. Ashimangira imvugo y'ububeshi bw'intwaro ya Nkurunziza yavuga ko kirere c'u Burundi gihezagiye ku buryo coronavirus itashobora kwinjira mu Burundi. Dr Tade Ndikumana kandi akavuga ko we nyene yagwaye iyo ngwara aja kwivuza muri Kenya, ariko agaruka kubesha abarundi ngo anakeneye kandi umuco kwikoreshwa ry'amafaranga yaragenewe kugwanya coronavirus. Aho hari ku ntwaro ya President, aho rero ni ku ntwaro ya President Ndayishimiye mu gihe Dr Tade Ndikumana ari umushikiranganje w'amagara y'abantu. Dr Tade Ndikumana nkuko natanguye mbibabwira akaba afatwa nk'umwe mu bazibanga ry'urupfu rwa President Nkurunziza. Nubwo vyagiye biravugwa ko President Nkurunziza yahawe ishano mu gupfa kwiwe, ariko ngo uyu Tade Ndikumana naho yari umushikiranganje ari mu baganga bagumye iruhande y'umukuru w'igihugu kuva yinjira ibitaro. Natwe turashoboye vy'ikarusi gushika asandavye kwigenekerezo y'umunani ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020. Rero akaba ahawe amabanga adasanzwe yo gutwara ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Ni mugihe kandi mu yandi makuru n'ubundi arabana n'agateka kazina muntu ariyo tugiye kugaruka ko muri uno mugoroba, aho ibintu bitoroshe na gatoya. Abanyuruzwa bo babandanya bavugwa ndetse n'abicwa babandanya bavugwa. Gusa reka tubanze tugaruke ku rupfu rw'umurundi aba mu gihugu ca Malawi. Abarundi baba mu gihugu ca Malawi baramenyesha urupfu rwa mugenzi wabo, basaba ko inkuru yoshika kure kugira ngo umuryango wiwe nawo ubimenye. Uwo yarayitavye Imana yitwa Iradukundo Nezime w'imyaka 30, akaba avuga ku mutumba Mudende komine Buyengero intara ya Rumonge. Uwo muhisi yarasanzwe afise inzu adandarizamwo shop ahitwa Gipasula mu gisagara ca Lilongwe, ni ku mugwa mukuru w'igihugu ca Malawi. Muri iyo nzu yahakorera wenyene, nta wundi bakorana. Uyu yari umusore. Hirya y'ejo rero kwigenekerezo ya 20 ku munsi wa mbere w'indwi yiri waradandaza akomeye neza. Mwijoro arugaye neza aho korera araryama akomeye. Mu gatondo keje rero haheze kwigenekerezo ya 21 Rusama y'umwaka, abandi bararindiriye ko yugurura barabura. Bamuhamagaye kuri telefone ntiyitaba, bagomba bumva telefone ihamagara akabura uwitaba. Bagenzi we rero baciye bakebwa, niho mu nyuma babomora umuryango waho akorera. Binjiye basanze Iradukundo Nezime yapfuye. Ku mubiri wiwe nta hantu na hamwe hagaragara ikiguma, nta vyinshi biramenyekana kuri urwo rupfu. Mu kababaro kenshi rero
abarundi bagenzi bari muri Malawi basaba ko ino nkuru yoshika kure umuryango wa Iradukunda Desime ukamenya ko uwabatakiri muzima. Turahoje kandi umuryango wabuze Imana yakire Iradukunda Onesime, uramutse umuzi womenyesha umuryango wiwe ivy'uru rupfu rw'uwabo bakamenya ingene ikiziga ciwe cofubamwa iteka. Ni mugihe kandi hari umunywanyi w'umugambwe senera atabarizwa inyuma nawe yo kunyuruzwa hirya yejo ku munsi wa mbere. Uwo yanyurujwe yitwa Kabura Merikiade aba ku mutumba Giharo zone Giharo, akaba afise imyaka 32. Uyu akaba asanzwe akora akazi ko gushona impuzu canke se umutayeri. Ku munsi wa mbere w'inondwi iyo Nyankamugayo Merikiade yari ku kazi kiwe ka misi yose aho bita kuri centre Rubaho. Niho rero aho nyene ku mutumba wa Giharo igice cy'isaha 8 z'umuhingamo haje abapolisi bashika bafata Kabura Merikiade baca bamwambika amapingu canke se menote ku maboko, baca bamutwara bamwuriza mu modoka double cabine ifise ibyo bitabona bari banyegeje hafi yaho yari yafatiwe, hari hafi ngo yakaburi. Mu makuru twatohoje nuko Nyankamugayo Kabura Merikiade ahubwo kuba yaranse kwinjira ngo mu mugambwe kuko ngo yahakaniye hari haciye iminsi miki itari miki imbonera kure zo muri ako karere zimutegeka kwishikana muri CNDD FDD bikigendeka. Uyu nawe akaba yarabanki yababwira ati njewe sindota memukira seneri ndi nyuma ya gwasa gushika ku kanyuma. Ivyo rero ngo byarashavuje izo mbonera kure n'abatware bo muri ako karere ari navyo byo byaratumye haca hategurwa inyuzwa rya Kabura Merikiade. Gushika ubu ntawuzi Kabura Merikiade yatwawe, inshuti n'abaryango baramutabariza basaba kumenya iyo wabo yatwawe nuko amerewe. Kabura Merikiade akaba yubatse kandi akaba afise umukenyezi umwe n'abana 2. Mu ntara ya Karundo ngo abavyeyi barare ku ishure kandi ishingiro rya Musumba bariyamiriza amanyanga n'ingeso y'umuyobozi y'uguhotera abana bahiga harimwo gupima imbanyi abana babigeme ku nguvu. Uwo umuyobozi yidogerwa ni ngo Mirakiza Emede yama agaragara kenshi ariko akubita abanyeshuri arongoye. Ngakarorero kavuba no mu rwa abanyeshuri baheruka gukubitwa ku igenekerezo ya 10 Rusama uyu mwaka, mwese yakubitwa inkoni 10 abaza ko batatanze amafaranga asabwa kuri iryo shure, acagirwa ko abirukana. Ivyashavuje cyane abavyeyi baharereye bakagirwa ko banayamiriza ivyo gutoza amafaranga aho umunyeshuri wese ahiga ategekwa kuriha 3,000 amafaranga badatahura ico akora kuri iryo shure. Nimwe abavyeyi bavuga ko babajwe cyane niberuka gukorwa n'umuyobozi aho yiyadukije ku igenekerezo 13 Rusama atwara abana babigeme 3 mu biro iwe, abategeka kumuha amasobe canke se urine aca bapima imbanyi. Ivyo bikaba byarahungabanije abo bana mu mutwe kuko umwe muri abo bana yagiriwe ko aheba n'ishure. Nimwe abavyeyi badatahura na gato ko umuyobozi yo kuyadukiza guhohotera abanyeshure nk'uko ngo ariko arabapima imbanyi atanu muganga hari, bakibaza nimba ivyo biro vyo bisigaye ari ivuriro bikabayobera. Naho uyo muyobozi Emede yemera ko yabikoze kubera yahawe uruhusha na musitanteri w'iyo komine Mbanzabugabo Pierre Caraveri. Abavyeyi baravyamiriza kuko na musitanteri ataruhusha abifitiye. Abo bavyeyi basaba ko uwo muyobozi wa Ecofo Musumba yo bihanirwa kuko ivyo ariko arakora kuri iryo shure biriko birahungabanya cyane abana bahiga harimo bamaze guhunga iryo shure bakaja handi, ibisubiza inyuma akanovera kindero kuri iryo shure. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utocikanwa na dushikiriza sangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngamu gihugu cy'u Burundi hanze imbezi gihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana iba hezagire.